igwanisho gikomeye cyane cyo kutonda kugira ngo ubutumwa Imana yazagiye na nyega nyene mwabitanze igumi bakomeza baronka ivyo mutanga n'ivyo mwikomezako ndanezerewe cyane kuri uno munsi ni umunsi udasanzwe kuri jewe nagerageje kenshi kurondera ikigwanisho cyavuye mu yera ndakibura ariko uyu munsi Imana inteye iteka ndakironse Yesu nashimwe cyane Banezerewe cyane kubona ndose Bibiliya ntimukarukirize ngaha kubera abantu bose barakeneye amabibiliya nawe na pastor turi mu modoka tugiye mu Rubonge agenda tubwira ijambo ry'Imana ico gihe narumvise ndyohewe cyane nabuze imodoka ariko umunsi ndayironka ntevye kumbe hari cinyegeje inyuma nyimeje kuronka uyu munsi rero ngira wibakwe idasanzwe byo kuronka Bible ndanezerewe cyane iki nigwanisho gikomeye ndabashimiye ko mwatwiyumviye ko ndashimye cyane kuri uyu munsi kuba ndose intwaro ya Bibiliya y'Imana ndashima Imana kuko ndose Bibiliya nari nayirondeye kera ndahiga amafaranga ndayagura none ngira ubuntu n'Imana bwo kuronka Bibiliya nukuri rero ndashima Imana gose yumvire kumpa Bibiliya ataco ntanze hama abakozi b'Imana bitanze nukuri Imana ibasubiriza aho bakuye kandi bagirire neza cyane Yesu wacu nahabwa icubahiro amen nezerejwe na bene data turose Bibiliya ko tugiye kwisomera tudasomerwa kandi tukasubiramwo muhira ibyo twize ku rusengero kubw'ivyo rero Imana yazagira uyu mugwi abakozi b'Imana bitanze Imana ibongera amavuta mbere tubipfurije akagaruka murakoze